Ndakuramukije mw'izina rya Yesu Kristo, we washimye kunkurikira. Yesu aguhezagire gose. Ndatangariza abababaye ntaco muzaba mutanyuze hano ngo mutubwire uko mwatabawe. Nabemereye ko nzogaruka kubabwira rero ingene Imana yadusubije urugo mu buryo butangaje. Nyuma ya zero Yesu arakora. Yesu arakora, nukuri arakora, nubwo utarasubizwa ntuza kuko umutima Yesu arakora, aduye inyuma y'ibihe aruta itangiriro. Haleluya. Yesu ndagushima, data wo mwijuru ndagushima kuri Imana ugira neza, uri Imana ukora, uri Imana utanga imvura babi n'abeza, uri Imana inyuma ya zero urakora, uri Imana ukura ku cavu, uri Imana urakiza urabohora, uri Imana imisozi ukayigira amataba. Haleluya. Ndagushimira Mana, genda ushikire uyu muntu Mana yihebuye, uyu muntu abona ko ivyiwe vyananiranye, uri Imana ivyo vyose urabigira amataba. Uyu muntu abona ko ingwara yiwe yananiranye, uri Imana ikiza. Amen, amen, amen. Muribuka ca gihe nababwira muri iyi ntahe ya gatanu ati niho naciye ndesida ko nzovuga intahe Imana imaze kumbohora nkumva biraryoshe. Mugabo harya mvuze ati yo Mana nzovuga ingene wantabaye, ingene ugira neza, ingene uryoshe, ingene utangaje, ingene muganza numva ijwi rimbwiye ngo intahe yawe ntiyuzuye. Ngo hariho ikibuze. Ico cari cari kibuze yari umugabo wanje. Urumva narabwiwe ngo none nuza kwicara ngo ubwire abantu ngo Imana yakoze ibi, izovuga ati none Imana ishoboye ibi inaniwe biriya. Ati ntaye rero yawe uzoyivuga umugabo wawe musubiranye. Ati okay Mana, niwansubiza urugo nzovuga intahe. Nico rero ca kintu nababwira mu ntahe ya mbere, nababwiye ati ikintu nasavye Imana ati ndayibwira ati nugikora nzoca ndayivuga. Niki rero vuga gutyo mugabo vraiment narabona yuko ni nko gusaba ngo razarazuke kandi amaze imisi ine mugobo. Muri ico gihe numvise iryo jwi ncavuga ati okay aturamumpa rero, numumpa nzoca ndayivuga. Bamwe mu bene data batangura kumbwira ngo none ngo vy'urugo rwawe gute? Ati rega jewe anye ndindiriye gusinya divorce. Turazi ko umukristo none atagira divorce. Ati je ndabizi. Uwo mukozi w'Imana rero umunsi umwe turavugana nyene kuri ico kibazo ca divorce, arambwira ivyiwe nanje ndamubwira uko ndavyumva mu mutima. Ndamubwira ati ni koko Yesu yarabinyigishije n'ukuri, ati mugabo bigeze uno munsi simbona ingene no bihagarika. Mugabo rero aho nca numva nyene yuko ifoko divorce ndayanira. Telefone umwavoka wanje ndamubwira nti narahuye na Yesu Kristo, ati rero Yesu yambwiye yuko uwo muavoka ngira yibajije ati uyu mugore yarasaze mu mutwe. Ivyo bintu ariko arambwira ni biki? Aca arambwira ngo wiyumviriye ngo umwana wawe. Ndamubwira ati umva umwana wanje namwiyumviriye neza, mugabo jewe Yesu yambujije ku divorce. Aca arambwira ngo reka tubihe umwanya gatonya ngo uzosubira ugaruke ngo umbwire. Urumva ngira yibaza ati uyu muntu vyacanganye mu mutwe nyene, yibaza ko nasaze. Ndakupa ca ndabwira ati Yesu wavyumvise, yibaza ko nasaze mu mutwe, ariko jewe sinshaka ku divorce. Rero sinzi uko ndi bubigenze, ndaba n'avoka aravyanse, none ndabigenze gute? Tubandanya tuvugana na bene data, nsengera abatari bene data nabo bakambwira ati none gaho yane wewe warakijijwe, ariko ati ndiyumvira ubwo bunyakamurimwo bukansiga. Umunsi umwe rero ndyamye mbona ndi kumwe n'umwana wanje, mbona turi ahantu hari nko mu ka restaurant, twari tugiye guhaguruka.
nza numva umuntu ambwiye ngo tora n'uyu mwana n'uwiwawe. Ahantu anyereka sindahabona umwana, nkavuga ngo umwana wahe, ngo tora n'uyu mwana n'uwiwawe, nca mvuga ngo ngo ndamutoye, nca ndavyuka. Nza numva ijwi rimbwiye ngo uzosubira kuvyara uwundi mwana. Ndabihamya kuri Mana, ivyo ukora vyose Mana biravyemeza. Ivyo bigongo abantu bangirira siho narindi pe. Ico gihe priorite yanje ntiyari umugabo, yari Imana gusa vyonyene. Byari ibintu biryoshe. Umunsi umwe umukozi w'Imana nako ndababwira arambwira ati naragusengeye ndasengera ikibazo c'urugo rwawe, ati Imana yarambwiye yuko ngo urubanza rwawe yararuciye kera. Namubaza ati none rwacitse neza, rwacitse nabi, bimeze gute? Ngo je ngo yambwiye ngo rwaracitse. Uwundi mwene data nyene akambwira ati umva, ati kare nariko ndagendagenda numva ijwi rirambwiye ngo Oriana ndamusubije urugo. Kandi ico gihe cose imisi uko yavansa niko twegereje ya tariki yukuja gusinya divorce. Ndibuka yuko hari mu kwezi kwa 11 yari tariki indwi. Uwo musi nari no ku kazi, itariki 6 nzogwitaba ejo. Kandi mu mutima wanje nzi ko ngiye kugira iki gusinya, kandi nkasinya nzi yuko ivyo ngiye gusinyira nk'umukristo sindavyemerewe. Mvuye ku kazi ntora telefone ndaraba nsanga umuavoka wanje yantelefonye yambuze, yansigiye message ambwira ngo urubanza ngo rurasivye ejo, ngo kubera ngo nagwaye, ati rero witege, ati niba mpinda itariki nzoca ndayikurungikira. Urumva abo bene data nyene muravyumva bose naciye ngenda kubashingira intaha ati mwamenya amakuru ateye, ati kwa rubanza Yesu yarusibije. Haba rero umwene data muri bo ndamutahije cane, uca wimenya Yesu ashimwe yagushize ku nzira yanje, haleluya. Uwo mwene data ari Burundi ari ngahe Bujumbura, ndamubwira ati naka wabimenya, ati biki, ati vya divorce, ati vyonye muri ya nta yawe ntavyo wambwiye ivyo. Ntangura kumubwira rero idonidi ingene Imana yambujije ku divorce, none ingene vyagenze uku. Uwo mwene data Yesu amuhezagire cane, arambwira ati wewe nk'umukristo utegerezwa ku divorce kubera iki? Uzoba umukondanye muri gihenomu, kuko ni wowe uzoba umusinyiye, ni nkuko umuhaye uruhusha rwo kuza gukora ivyaha. Arabimbwira neza. No kuvuga ibintu byose yariko arambwira nari nsanzwe ndabizi. Bimbwiranye ubushobozi Imana yacu irakomeye, bwa bundi bukomeye ku buryo vyaciye bigwa muri jewe numva ya assurance Daniyeli yari afise, avuga ati bagomba babaterere mugoba, avuga ati Imana yacu ishobora kudutabara canke ntidutabara, ariko ntidufukamiriza imana zanyu. Nizo rero nari mfise ico gihe. Naciye mpaguruka, ubwo yaciye ambwira tumviriza, kontakta umuavoka wawe umubwire yuko divorce utayisinya. Uko nyene niko vyagenze. Twahejeje kuvugana, nca telefona wa muavoka wanje, nca ndamubwira nti jewe uno musi izi saha sinshaka kudivorsa. Urumva bwa mbere namubwiye ngo Yesu amfata nk'umusazi. Ico gihe namubwira ati uno musi sinshaka kudivorsa. Mwumva Imana ingene itegura umutima w'umuntu. Nambwiye ngo urumva ngo wiyumviriye ngo umwana, murumva bwa mbere ko yambwira ngo wiyumviriye umwana nibiki. Ico gihe rero caca yambwira ati okay, nyandikira ikete usigura igituma utategerezwa kudivorsa, hanyuma ce ndariha juge yahagarikiraho. Donc vyasaba ko ndamwemeza kugira ngo sindabereke yuko nabatesheje uwo mwanya ico gihe cose. Mpwemu yera yamanutse, fata telefone ndandika mail, nca ndarungika wa muavoka acayirungikira juge, aca asubira kandi arankontakta arambwira ati c'est ok, divorce bisivye gutyo.
Shima Imana muravyumva namwe amashimwe guca nsubira kuri ba bene data ati mwamenye amakuru divorce yasivye Yesu ashimwe mwarakoze kunsengera kuko ico gihe cose baciye bahaguruka bose barasenga barabisengera nukuri abantu mwambaye hafi muri ico gihe abo bene data ndiko ndabavuga muriyizi Yesu abahezagire umva abahezagire aza abaha ijuru. Nuko rero mbandanya gutyo nshima Imana ahubwo bicika intaye muravyumva uwo duhuye ati waramenya ati Yesu. Nuko rero mpemu yera acaza arangendera arambwira ngo umutware wawe ntategerezwa kubimenya parobiye y'umuavoka wiwe kuko umutware wanje nawe yari afise umuavoka ati ni utegereza kubimwibwirira. Ndamusaba ati ngo tubonane ndabimubwira mbwa nawe ntiyavyakira arambwira ati okay ko waniye urubanza rwawe jere nanje ngo masabugwi wanje ca ndamubwira ati nawe ni wasabugwi divorce yiwawe umenye yuko jewe Yesu nakiriye ntanyemerera ku divorce niyo ntayo nzosinya nimba nase gusinya yo nasavye jewe sinzosinya yo wasavye nukuri jewe nk'umukristo sinemerewe gusinya ngo none ngo tuzobigira gute ndakubwira je sinzosinya pe nuko biri ndi umukristo nzoguma ndiwe mu bintu vyose gushitsa gupfa je ndi umukristo w'umutima ati wewe ikizodutandukanya n'urupfu. Ubuzima burabandanya rero mbandanya ndyoherwa n'ivyo bihe nsenga Imana nshima Imana satani Imana imuhane aja mu bantu akabakoresha ijambo Petero arico yabwiye Yesu acamubwira ati mva inyuma satani Yesu we yarazi ko atari Petero avuze mugari satani avuze rero ari umuntu aza kukubwira ikintu wowe uri mu mwuka ukumva ko uwo muntu ivyo akubwiye atari uwo muntu ari satani amuvugiyemo. Rero ico gihe cose nararonka amajwi Oriane rondera uwundi mugabo basakijijwe nkawe Oriane nukuri ubunyakamwesi Oriane gushika yaho satani rero kandende umunsi umwe umugabo wanje wenyene ubwiwe araza arambwira ati Oriane gukizwa ni sawa atariko nyene ati basi urarondera umufasha ati muzofashanye ati mugakijijwe. Muri ako kanya nukuri avuze narumvise ko atari wavuze kuko nari maze iminsi satani ariko arangerageza mu buryo bwose bushoboka umva ikizamini nariko ndagipasa umuntu naheruka haheze nk'imyaka ntaza wumva nterefunya ati Oriane narumvise ivyawe atariko rero ati raba basi urondera uwundi umva uribuka ko Yobu yageragejwe n'inshuti ziwe za hafi nuko nyene biri satani iyo yagusavye nta hantu adaca araca mu mugabo wawe araca mu mugore wawe araca mu mwana wawe araca ahantu hose iyo yagusavye jewe ico gihe yari yansavye mugabo kubera Imana yari izi ico yarateretse muri jewe Imana iravuga ati genda ndaguhaye rusha ati umva umutima wanje urarindwa ico gihe rero umugabo wanje wewe karakanyuma kuko ndibuka yuko hariho igihe nari nicaye umunsi sinari nakoze ndiko ndinywera icayi ndiko ndaraba kuri balcon uwo munsi hari hasa neza cane murazi ko muri aya mahanga mu bihe vyo gukanya hari igihe nyene haba hasa nabi hari igihe akazuba kaza ukabona hasa neza umunsi rero nariko ndinywera agacayi hanyuma nza mbona inyoni zibiri ziraje kuri balcon inyoni zibiri zitangura nyene kwigira mu bintu vy'urukundo rwazo nza numva satani ambwiye ngo wabonye ngo n'inyoni ngimwe yose irafise iyayo ngo ariko wewe ngo uzopfa wihambe muri ino nzu ngo no muri iyi nzu ngo uzopfa ngo ntawe uzomenya ngo ko wayipfiriyemo ngo uzopfa wihambe. Navuze ati mu izina rya Yesu ndafise Yesu kuko iyo nzu nayo ibamwo jenyene n'uwo mwana wanje kandi ico gihe umwana yaragenda kwase akamaraho nk'indwi zibiri akagaruka ni ukuvuga ko upfana ari gupfa nyene ntibamenye nuko napfire ko ngaha hanze biraba ko umuntu apfa mukaza kumva ko yapfuye ari uko mumvise umunuko. Rero numvise ngo uzopfa wihambe ngo uzopfa ngo ntamenye umva ntibamenye nuko wanapfuye
ambwiye gutyo navuze ati Yesu arampagije, Yesu arahari. Ni ukuvuga yari yaransavye mu buryo bwose bukomeye. Noneho rero ico gihe umugabo wanje yaje ari signature arambwira ati Hoyana warakirijeho n'ivyo ni sawa, ariko uri umwe uri mu bunyakamwe, rondera basukirije nkawe mufashanye. Namubwiye amajambo atumviriza, ndabikubwiye kandi n'irya mbere kandi n'irya nyuma, ati ndashaka ndakubwire yuko ati numbonana n'uwundi mugabo umenye ko Yesu nakiriye azoba ari uwafu. Ati kuko Yesu nakiriye jewe ntanyemerera gutwarwa n'uwundi mugabo, wowe ukiriho. Ati umugabo wanje ni wewe. Ati wowe ukiriho nta ruhusha mfise gukubakana n'umuntu n'umwe. Ati ariko mu gihe utarimwe urwo ruhusha ndarufise. Ati umugabo wanje ni wewe. Ngo basi ngo tubireke ngo tuzobivuga ikindi gihe. Namubwiye ati oya, nta kindi gihe, n'ubu nyene turabivuze turabihejeje, nta mugabo nshaka, Yesu ufise arampagije. Namubwiye ati ubona hari ico nkenye? Ateka n'ukuri. Rero Yesu ambereye umugabo ngaha, ambereye papa, ambereye mama, ambereye sister, ambereye brother, ambereye byose, ndanyuzwe, nta kintu na kimwe nkenye, Yesu aranyuze. Wowe ngo nukuri ngo ndabitahura mugabo ngo namubwiye ati nta numwe akenewe. Yesu nakiriye ubwo burenganzira, yarambwiye ko atabwo mfise. Nzoba nisinye Gehinomu, uwuzontwara azoba yiswe umusambanyi, nanje nzojako nzoba niswe umusambanyi, kuko umugabo wanje aracariho ni wewe. Arambwira ngo tuzobisubiramo, nawe ati ntuzobisubiramo, ni rya nyuma. Iyo yari teste ya nyuma, Yesu ashimwe, yari teste ya nyuma. Sinamenya rero yuko ari teste ya nyuma, kuko hari ivy'Imana iduhisha mu rugendo. Urugendo ruba rurerure mugabo hagati aho nitubwira, iratubwira iyo tugiye muga nitubwira uko mu rugendo bizoba bimeze. Nshima Imana rero ko yabaye teste ya nyuma. Imana yari yarampaye imbaraga ziteye ubwoba. Mwabantu b'Imana, uwo Yesu ndababwira ni muzima, Yesu arakomeye, Yesu ariho. Ivyo urimwo vyose nubibwire Yesu. Yesu nabonye atanga inkomezi. Mbandanya gutyo niryoherewe n'agakiza, numva yuko imyaka 5 nzoyimara nta mugabo, 10 nzoyimara nta mugabo, 20 nzoyimara nta mugabo. Narumva ubuzima bwanje bwose izo nkomezi nari mfise, nzobaho nta mugabo mfise, kandi bikemera pe. Rero aho nababwiye, urumva umugabo wanje yacagenda arabwira umu avocat ibintu bimeze kunuku, umu avocat wowe nawe aramubwira ati oya, ati nta kibazo, ati mubwire yuko ati nubwo atazosinya, ati hari ikiringo divorce yisinya yonyene, ngo nimba ari umwaka, ngo nimba ari 2 gukisinya. Acaraza arabimbwira, nje namubwira tumviriza, Yesu nemeye, Yesu nakurikiye, ntazovyemera. Haleluya. Muze duhamye Imana twemeye, muze tube ba Daniyeli. Imana ibikora, Imana idusubiza abagabo itabadusubiza. Ndumu Kristo. Imana impa abana itabampa, Imana iguma ari Imana. Muze ducike ba Daniyeli, ukwemera kw'amabuye gukomeye uko gutangwa n'Imana yo mwijuru. Na wowe nta bubasha ufise guhezisa. Murumva izo force ni nyinshi, ayo majwi ni menshi aza kubwira ngo ngo uracari muto, ngo nawe ngo urashaka umugabo, ngo abandi bavyaye ngo kangahe, ngo nawe naho. Muze ducike ba Daniyeli. Imbere y'intebe y'Imana uzobura umuntu umwe, kandi ntuzovuga ngo naka ngo niwe. Ni wewe, kuko Imana ha science yagushizemo, yaraguhaye kumenya ikibi n'iciza. Rero imbere yaho Imana yari yarangendeye, ivyo vyose vyaba umunsi umwe Imana yarangendeye irambwira ngo Satani yarakunyaze ibintu vyawe vyose, yarakunyaze umugisha wawe wose. Ati ni wowe ufise urufunguruzo ukugurura ugatora ivyawe vyose. Imana yacinyereka ibintu vyose Satani yanyivye. Yo ncamvuga ati ncamvuga ati Satani wowe uragarura ivyanje. Umva ati vyanka bikunda. Nafashe iminsi 7 ndisonzesha, nsoma ijambo ry'Imana, ndirimba, nsenga, ngaruza vya bintu, ngaruza ndavyenga, narasenga niyashikabira pe. Umva ndankaga, navuga ati Satani rekura. Iminsi 7 iheze, ndavuga ati Mana, ati vyose biri mu biganza vyawe. Haleluya. Garura, habona ikira kigaruye, habona kirira kigaruye. Mugabo urugo
nivyo nabona ko Imana ibishoboye nabona iyo bizoca Mana yanje kuko ari jewe sinashaka gusubirana n'umugabo ubwo kuntu kose twavugana duhuza vraiment wapi. Mugabo rero nza numva umunsi umwe ijwi rirambwiye ngo ndagusubije umugabo, ndavuga ati bo, ndavuga ati none usubije umugabo ntakunda, yo Yesu ngo wansavye gito. Iyo saha nyene nza numva nshize urukundo muri jewe, ntangura gusubira gukunda umugabo, urukundo ruragurumana muri jewe, ndavuga ati karabaye, none jewe ngiye gukunda umuntu atanankunda bimeze gute? Ariko Yesu niwe atanga ugushaka no gukora mu mitima yacu. Ntibaze bakubeshe ngo genda ngo ugire biriya ngo kugira umugabo agukunde ngo hariho ayandi magendera utegerezwa kugira. Ayo magendera n'umuruho uzobigira mugabo nta mpinduka izoza. Mpora ntangazwa n'abantu bavuga ngo ni ugufata umugabo neza gutya ngo nakuriya. Hariho ibindi Imana yambwiye, hariho ibindi Imana yanyeretse. Imana niyo ishira ugushaka no gukora mu mitima yacu. Imana n'urukundo nitereka urukundo muri twebwe. Kuko jewe ico gihe nabwira Imana ntanguye kumukunda gutyo, nabwiye Imana ati none Mana urashaka kumpa urukundo rwo gukunda umugabo atanankunda atanankeneye atanashaka ko twicarana n'iminota 5. Kuko harageze igihe numva ndamukunze birasaze ndabwira akaza gutora umwana, hariho n'igihe ndanamutegura nkitebesha gato kugira ndamubone basi byonyene kumubona abasha numva ndyohewe. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icubahiro kibice. Ndabwira Yesu ati Yesu urampaye gukunda umugabo atanankunda, natashobora no kwicara iminota 5 ngaha anyi gute? Noneho ntangura gusengera umugabo, apana vyende vyo gusengera umuntu ngo Mana ngo nawe ngo mushiremo urukundo ngo ankunde, ngo ankunde. Urumva naramukunda, urumva ariko ndakunda mpwemu yera kuko aratwigisha gusenga. Mw'abantu b'Imana, mpwemu yera n'umufasha mwiza, yaciye anyigisha gusenga. Rero sinasengera umugabo ndamubwira ngo ankunde, aya naciye ngira isengesho mvuga ati Mwami Data wo mwijuru, uyu mugabo ndasavye agukunde wewe, kuko nagukunda wewe nanje azonkunda. Haleluya. Wa mugabo muri we Imana itangura nawe rero kumukaranga buke mu mpisho ntabizi ivya bintu Yesu yanyishura, nkamubwira ati mbega urazi ati Yesu yangiriye ibi. Urumva nawe naciye ntangura kumubwira ati Yesu yangiriye, akandaba nk'umusazi akavuga ati uyu muntu yarasaze. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Harageze igihe rero Imana irambwira ngo ndaguhaye urugo. Naricaye ndiyumvira ati gombe bicishe nkahabura. Imana umunsi umwe nza mbona ntanavyiteguriye nza mbona Imana isubije umugabo. Satani ati no way, ato no. Ntangura iyindi ngwano rero nayo. Satani ati Imana ati nayo bahaye ati Satani ati wapi, twaragerageje ariko Imana ndayibwira umunsi umwe ati Imana rero wowe ndazi kutatanga ibice, utanga ivyuzuye. Abo warambwiye ko nsubije urugo, noneho rero bimpe ndabibone canke ubinyime. Ariko Imana rero icaye ahubwo itangura kungira formation rero yuko ngene ngiye kubana n'uyo muntu, itangura kugira téléchargement yindi muri jewe kuko nari mvuye ahangiye ahandi. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Mana ndagushimiye ngeze hano hantu ko wakoze imirimo iteye ubwoba, wakoze imirimo itangaje. Ndibutse ibigeragezo Mana wadusimbishije, ariko narashitse muri urwo rugo naho kuvuga Satani aratwataka mu buryo bwose bushoboka. Byari ingwano zikomeye. Abene data barahagurutse baramfasha gusenga, n'ukuri Yesu abahezagire cane kuko ico gihe mwarahabaye. Ico kigeragezo rero twagiye kukivamwo, Imana itubwiye ijambo ngo ikizobagwanya nzokigwanya.
Haleluya. Tuca ivyo bitero vyose bica birahera. Biheze Imana icishira muri jewe kwa gushaka kwayo nababwira. Shaka kuvyara. Gaca nkashaka umubebe bukira nkashaka umubebe. Noneho wa mwana Imana yambwira ngo tora ngo uyu mwana ni uwawe. Wa mwana barinjiye mu nda yanje. Yesu ashimwe. Uyu munsi uwo mwana ndababwira afise umwaka. Dushima Imana uko Imana ibiratsinze gutyo. Ubu twubatse urugo ruryoshe. Urakoze ko vyose Mana ubikora kuri bibahisha. Ndatangara shitsi imbere y'Umunyanazareti, niba zantangaye cane icamunkundishije. Shitsi imbere y'Umunyanazareti, niba zantangaye cane icamunkundishije. Nigitangaza niyo ndirimbo yanje. Nigitangaza yuko Yesu yankunze atyo.